Umwana w'umukobwa agiye muri sport hari ibintu byo mu rugo caheba canke akumva umengo yosamara ahubwo sport imufasha gukura n'abandi bantu akuguruka. Basketball yateye imbere ariko nuko tubona cane gutera imbere tukabona abakinyi baza mu playoff abanyamahanga ariko siryo terambere je mbona ko cane nibaza yuko tugifite intambwe nini yo gushikako kubera turacafise igihengeri kinini abantu bariko barakina nta relève iriko irategurwa. Rero il est vrai turabona iyo show playoff zibaye muri na Dinamo ariko muri vision nkuru ya basket hariho ikintu kinini gizoza gutegurwa inyuma kugira basketball je uko ndayibona mvuge ko yateye imbere. After my graduation day, it was May 12, 2017. I remember talking to my aunt in New York. We're sitting together and we're thinking, what's the next step? Where am I gonna go next? Murakoze, nitwa Ines Nezerwa, benshi bazi ku izina rya Giti. Ndi umurundikazi nkaba nkina umukino wa basketball. Nk'abandi bana batoya vyatanguye niga nkina kw'ishuri ama interscolaire mu kibano abana twakinana tungana hama ngeze muri secondaire muri CSS niho bijya bisanzwe kina ama interscolaire nahura n'umumenyereza ya coach ico gihe equipe yitwa Berco mu coach yitwa niyo nkuru za hama arambona turiko turakina contre ishure giyo yigisha EPS kuri ene hama antumirira muri entraînement z'umugwi ya coach ico gihe ariyo Berco Star bantanguye uko. Berco Star n'umugwi wari ukomeye cane ngaha mu gihugu iwacu n'umugwi wakinyemwo abantu benshi tuzi ba Mugisha Belize ba Bucumi Pascazi ba Kalume France nshitse kuri rya Dada n'umugwi nasanze ukomeye nka mfisemwo nabonamwe nk'abantu nanje ngomba kumera nkabo kuzoshikira aho bakina canke pokwa panka nkanarenza ko. Rero wari umugwi wiyubatse twebwe nk'abana twaduga ico gihe twavuga turafite icerekezo tugomba gushikira kumera nkabo bikadufasha rero gushiramo ingufu kugira tugere aho bari bageze ico gihe. Twatwaye ibikombe byinshi mu mugwi wa Berco Star ariko kimwe mvuga coba carandyoheye kurusha ibindi naho ibikombe byose biba biryoshe ama victoire yose baryoshe nubwo ko ari zone 5 twatwaye turi mu gihugu c'u Rwanda muri 2015 ubwo biduha itike yo kuja guserukira Burundi mu club champion muri Angola. Yego. Narakiye muri Berco Star ndaja kubandaniza amashuri mu gihugu c'u Rwanda muri Université de Rwanda i Butare. Twaguye ama contact meza n'abakinyi twakina mu Burundi muri Berco harimo rero umukinyi Sifa Karuma Florence benshi bazi izina rya Dada yaronse amahirwe imbere yanje aragenda muri leta zunze ubumwe za Amerika hama arashaka contact n'abamenyereza bari muri ico gihe hama nanje ndonka opportunité biciye kuri ayo ma connection yankoreye hama ndagenda muri Etats-Unis hari muri ville ya Texas ndahiga ishuri rimwe ikigo twari kumwe na Dada twiga imyaka 2 umwe n'igice jewe hama ndatransfera mu cyo bitwa 4 ans de 4 years college muri Iowa State University ndahiga imyaka 2 bampereje cursus yanje ya college ca mu Covid muri 2020 nkuko byafashe isi yose ibintu byinshi byarahagaze y compris le basket hama 2021 canangura carrière professionnelle mu gihugu c'u Suisse. Jewe novuga ko byanyoroheye kubera nasanze umukinyi twari dusanzwe tuzinanye twabanye ngaha byaranyoheye papa nyine byamugoye wewe kubera aranyereka
icamugoye kaca ndagikapta vite byoroshe. Ikirimi novuga ko ngaha tukiri ngaha tuba tubona umengo ni ibi twiga gusa mu ishuri, icongereza twayikoresha mu ishuri kuronka amanota, ariko ntivyadufasha umwanya munini, ariko en general byaranyoroheye kubera nari ndamufiseyo, yaranyereka ivyo nkeneye gukora, ico noreka. Ama entraînement nayo côté basket nibaza yuko nta byinshi baturusha, ni juste le système ingene yabo yubatse, baba bari on top of everything, amasaha bakorerako, ama entraînement ku munsi, ariko uko imisi yagenda niko natwe twiyadapta. Ijya evenement nico abari senior night, no kuvuga abari urukino rwa nyuma ukiniye aho usanzwe ukorera home court. Urumva ni ari umunsi wa nyuma ukiniye aho hantu. Rero urumva babikorera abakinyi bose b'abanyamahanga, hariho twakinana bava muri Sweden, muri Canada, umwe wese aramuha umwanya baga im national y'igihugu bavamo. Rero ni hajya nanje rero ndaronse amahirwe abantu bakabona kajya ka video yari muri iyo ntumbero. Umwaka wa mbere ukina basket nk'umwuga niyo byoroshe kubera uvuye surtout muri système ya college, ibintu byose biba biri ku murongo, byose bipanze babibaha usanga aho biri, ariko muri système professionnel wowe nyene uza kuba kwitunganya. Ni nk'akazi, tuvyuka ngaho ukaja ku kazi mu gatondo, abari nka kurya nyene. Rero nibazwa nubwo ko umwaka wangoye kubera nari maze umwaka wose ntakina ico gihe ca covid. Umva byansaba yuko subira kuja in shape, basketball shape, hama nkasura kumenyereza kubandanya. Ariko igihugu ca Swiss si igihugu giteye imbere cyane muri basket papo y'ibindi bihugu muri Europe, kubera imibereho yaho basanzwe bafise mode vie nziza, ubuzi benshi baba prefer kuja mu bundi buzi ha gukina basket. Ariko personnellement ni igihugu camfashije kugira shobore kusubira muri ya mood ya basket, hama nkamona amahirwe yo kuja mu bindi bihugu après. Byarasaba yuko ugira discipline, nta mucoach wa muri kumwe aba guhagaze hejuru, bisaba yuko wenyene mu mwanya wawe disponibilize umwanya wo gukora uga sport kugira nimwasubira gutangura ntube uri hasi cyane. Rero ni ibintu byari bigoye, surtout atari henshi aho bari twari generalindi hari bahugaye, ntibarimwe gusohoka contact n'abandi bantu kure na kure, canke gufata ingendo ma vaccin. Ariko ni ibintu byagusubira niyo monde ico gihe twabamo, wasaba kwiyadapta. Rero natwebwe nk'aba sportif twasaba kwiyadapta uko abandi bantu bose babikora. Equipe nakiniye twaragize amahirwe turakina playoff, twavuye muri demi-finale za playoff. Ni ibintu equipe nakinamwe yitwa Torrent batari baheruka gukora. Urumva rero ni byatunejeje kuba narafiza partie iyo equipe yageze kuri iyo niveau. Hama muri basket kenshi turibaza cyane ku bikombe dutwara, ku match dutsinda canke dutsindwa, ariko hari ubucuti umuntu yunguka. Je ryari rya mbere ngiye muri Swiss, ariko ndafise abagenzi, ndafise nasanze inshuti ntarinzi. Urumva niyo miryango basketball ikugururira kugira uhure n'abandi bantu. Yego. Ego ma challenges bari menshi, ariko uri kumwe n'abandi mwese muba muri ni equipe, mwese muba mukora bimwe, uragerageza kwigira kuba bisanzwe bamenyereye umwuga nk'akazi kose ka misi yose abandi bantu bakora. Hama kubera mwese mufite intege imwe, mugafashanya kugira ubutari on top
muri uwo mwanya mushobore kugira ku mugozi umwe. Yego ni sinon basket muri yindi il est vrai uri muri university ugumana wa mu coach nyene, ariko iyo utanguye kuba professionnel ugenda uyadapta mu coach, hari guhindura equipe, guhindura igihugu, ugasanga ni system akoresha canke caractère yawe mu coach usanzeho canke abakinyi mukinana ziratandukanye. Urumva rero gusaba kwiyadapta ku bintu nk'ivyo, ariko en general basket aguma ari imwe. Guhindura muri Suisse kuja muri France yari step nkuru, kubera mu Faransa niveau yaho iratandukanye muri Suisse. Hari ama equipe menshi, hari ama division menshi, kubera ukuntu mu Faransa bwubatse ni igihugu kirimwo multicultural, abantu benshi bo muri Afrika, aba Senegalese, aba Maliens, urumva usanga benshi bari mu ma equipe atandukanye. Rero ukuntu basketball yubatse mu Faransa bituma muhura muri ama equipe menshi n'abakinyi bakomeye kurusha muri Suisse. Twakina turi ama equipe 8, handi ugasanga muri puri hari ama equipe 12, urumva gusaba n'ama match ukina bari menshi. Rero byanyugurira imiryango. Uwo mwaka wa mbere nakiye mu Faransa, naciye nguma muri iyo ligue. Ubu n'umwaka ngiye gutangura wa 4 mu Faransa. Urumva ufa muri equipe imwe uba wonse opportunité yo kubonwa n'andi ma equipe. Rero ni igihugu nuvuga ko ari icambere nkiye mu myaka myinshi, kubera niveau yaho n'ama opportunité menshi basketball itanga muri ico gihugu. Naciye mu bihe byinshi byiza mu Faransa. L'année dernière nkina muri mu equipe ya Monaco, narakinye Coupe de la France. Novuga ko ari ni match ukinira muri Accor Arena, hamwe habera ama match ya Jeux Olympiques. Urumva ni atmosphere bitandukanye n'ama match ya championnat musanzwe mukina. Narakinye playoff zo kuduga muri Ligue 2. Narahuye na Prince de Monaco, n'abantu utaba wumva yuko mwohura mu kazi ka misi yose, ariko naronse amahirwe. Ni umungiye gutangura mu yindi equipe, ni n'ama challenge mashasha, ni ligue ntari bwakinemo, ariko ndizeye yuko bizogenda neza. Ego niteka ni ibintu binshimisha, bimpa n'intege zo kubandanya nkora cane, kubera mba nzi yuko hari abandi bakinyi nyuma yanje batonya banje bandabirako, nkaba bikama n'inguvu zo kubandanya ukora kugira umenyekanisha ubwo Burundi mu kazi kose uriko urakora. Je muri uyu mwanya rero n'akazi k'umupira basket. Rero niteka kuri jewe nk'uwundi muntu wese aserukira igihugu ahari mu kazi kiwe ka misi yose akora. Nanje niteka kuri jewe kubona noserukira Burundi ndabicishije mu rukino rwa basket. En général byose byagenze neza. Ngiye nasanga umucoach twari kumwe muri equipe nari mwana passé. Urumva ndafise avantage ku bandi bakinyi kubera twarakoranye. Rero ni ahantu hashasha ushika ukabakinyi mutari bwakinane, birafata umwanya kugira mu adjusting, ariko cyo gituma turonka umwanya utari muto avant yuko dutangura ama match pour Pemandi, kugira twe twamenyeranye mu point fort na point faible y'umwe, hama dutangure championnat twese turi ku rwego rumwe. Nobatera intege umuntu wese arafise impano Imana yamuhaye. Rero n'ukomeye muri sport ntiyoca yiyugarana cane ngo kubera ayo mwana w'umukobwa, ahubwo nomushikariza kubandanya soto abikunda, hama nkatera n'akama abavyeyi cane
ngaha mu Burundi beaucoup plus kubera umengo umwana w'umukobwa agiye muri sport hari ibintu byo mu rugo caheba canke akumva umengo yosamara ahubwo sport imufasha gukura n'abandi bantu akuguruka haba mu ishuri multitasking gukora n'abandi bantu ni nama bienfait menshi jewe nakuye muri sport kandi maze kubona n'abandi bayikora bayikura muri rero noshishikariza abavyeyi gutera intege abana gushiramo ishaka hama umuntu wese agashira imbere impano Imana yamuhaye. Ego commission ya 3x3 yaciye muri partenariat ya club yitwa Friends Club kina kuri parquet na Febabu ya partenariat bakaba bayisavye kugira bashire bateze imbere urukino rwa 3x3 kubera n'urukino gahi wacu rutasanzwe rubuzwi ariko ni commission yamyeho nuko peut-être byabagora kuorganiza ama match canke iki ariko n'urukino ruriko ratera imbere ahandi rwamaze no gutera imbere twe tukiri inyuma rero byahuriranye n'iyo partenariat ndi umumambre w'uyo club baransaba yuko nobafasha gutunganya izo nkino nanje nk'umuntu nsanzwe nkunda basket kandi nari mfise umwanya muri ico gihe ndavuga ati reka mfashe uko nshoboye canje rero ateti iyo commission twarateguye inkino zitari nke twaragize ama edition 3 yatumye turonka Federation ya Basketball ironka eligibilité kuja mu competition internationale muri 2026 eligibilité twari dufise twari twemera gukina inkino zo hanze muri 2025 kubera basketball 3x3 ntiyakinwa ngaha urumva rero baca bakobrija FIBA irakobrija yuko utegura ama edition minimum 3 sur le territoire national kugira uronke eligibilité mu makurikira rero ni ikintu mboneye nakanya gushimira abantu benshi twakoranye commission twakorana le club Friends Club na Febabu yadugira icizere cyo kuduha partenariat kubera ni intambwe twateye nk'igihugu twishije muri sport kugira Burundi buzoshobore guhigana mu competition ya 3x3 umwaka uza yo hanze. Basketball yateye imbere ariko nuko tubona cyane gutera imbere tukabona abakinyi baza mu playoff abanyamahanga ariko sibyo terambere je mbona ko cyane nibaza yuko tugifite intambwe nini yo gushikako kubera turacafise igihengeri kinini abantu bariko barakina nta relève iriko rategurwa rero il est vrai turabona iyo show playoff zibaye urunani na Dinamo ariko muri vision nkuru ya basket hariho ikintu kinini gizoza gutegurwa inyuma kugira basketball je uko ndayibona mvuge ko yateye imbere. Ego ni nabo nyene ntibasigaye inyuma surtout muri uyu mwaka harajemo inkinzo assurance inkinzo yafashe championnat y'abakobwa irashamo uburyo Gladiators niyo yahoze yitwa Berco ubu ariko urabona franchement ko zari inkino ziteye igomwe playoff championnat kugira inkino batweretse inkino ziryoshe franchement rero nohimiriza cyane abapartenaire yagushiramwo n'uburyo kugira bishira mu bagabo mwabishije muri Baudi mu kingo cabo ca Vitalo tukaronka n'abandi benshi baza ari gufasha 3x3 partenaire kafise partenaire wayo nko tubona muri Vitalo inkinzo mu bakobwa kugira ntagire usigara inyuma le basket igumitera imbere kandi ntihagire uwumva kumiriwe canke yumve yuko yinubwe rero nosaba yuko abashoramari ariko bizohera ni system ni le sport ni kintu kizokuja mu nguvu za leta nyinshi kugira abantu bose bumve yuko bahamagariwe muri urwo rukino rero hari indogondi nshasha za federation nibaze yuko bazodushikira imbere bakadodora hashoboka hose kugira tubone urukino rwa basket rutera imbere en général. Muri uyu mwanya ni eligibilité 2026 twaronse turacafise amezi ashika kuri 4 imbere yacu rero tugiye kubandana dutegura amahiganwa yo ngaha mu buryo budukundiye
hari abakinyi abatumereye kubona bari muri playoff batigeze baronka opportunité yo gukina iyo 3x3 kubera bari occupé mu club yabo. Tugiye rero gutegura vuba uburyo budukundiye nabo baronke edition nabo baronke iyo opportunité kugira ya selection yatangura y'ama equipe azosohoka nabo bazobe bari muri database y'abantu bakinyira 3x3 ngaha muri uwo mwaka. Yego nico kintu nyamukuru muri uwo mwaka turiko turategura. Yego hari amaposte menshi ari muri basket umuntu muri equipe ashobora gufata, ariko franchement si giti ntuzobona ariko arakoca, ariko azokwama ari aux alentours za basket mu ma role yandi, ariko pas nécessairement yo kuba umucoach. Yego ikintu ca mbere ni gushira basket, ni gutanguza championnat y'abana bagakina. Twese bariko barakina ubu, abagibere ba Landry ba Homus, jewe giti natanguye muri B nkaduga muri A. Nta muntu franchement azovuka watangura gukina basket directement waca agera kuri ya niveau nziza yo muri division A. Rero vuba nango nza gutangura championnat z'abana, hama tukanakwiza basketball mu gihugu cose. Apana yuko tubona ngo basketball ikira kintu Bujumbura gusa, oya hari impano nyinshi ziri amatara menshi ari mu gihugu hagati tutokwibagira, tukaja kurondera ahantu hose bakaronka iyo opportunité, hama umuntu wese agashobora exploit amatara y'umwana wese ahari mu gihugu. Novuga nakobwa umukinyi yitwa Mugisha Belize qui est muri Bacosta, hari witwa Dr Ivan kobwa. Mu bahungu hariho Fanny, Blaise na le Grand Kennedy. Yego nakuze nkunda umukinyi Liza Leslie, yari umukinyi mu pivot muri Alex Sparks, kubera akina poste pivot niwe numva ngomba so aga pourcentage gatoya akina nk'ivyo akina.